Umutekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru nibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari no yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru dejeje kuronka mu mwanya mutoyi uheze aho tuza kugaruka ku bategetsi bagiye batandukanye muri ano makuru. Benshi baribuka Bunyoni ingene mu rubanza rwe yivugiye ngo yanyegeye kugira batamugira nkuko bagize General Adolphe Nshimirimana. Naho atabishasha vyigeze bivugwa muri rubanza rwa Bunyoni yaragiye azanamwo vyinshi bitandukanye. Mu kwisigura Bunyoni yavuze ati kugira ngo yisigure ku caciwe cyo guhunga. Uti General Adolphe Nshimirimana yarashwe n'abantu bambaye umwambaro w'inzego kandi ntibigeze bafatwa. Generali Atanaze Kararuza yarashwe n'abantu bambaye umwambaro w'inzego z'umutekano kandi nabo ntibigeze bafatwa. Uti none ni jewe nka General de Police nari kwigereza ko abajenerali babiri bamaze kumburira ko hatanzwe itegeko ryo kundasa mu gihe bari kuba bahejeje kunsaka. Aha Generali Arengiyome Bunyoni yaratanze ubutumwa buhambaye cyane. Benshi nubo tuza kubigaruka ko murano makuru hari abasirikare n'abapolisi bamaze imyaka 9 mu munyororo bagirizwa ko ari bo bishe General Adolphe Nshimirimana kugenekerezo ya 2 kwezi k'umunani umwaka w'2015. Aba bantu baraburanye berekana neza igihe Adolphe Nshimirimana yicwa ko batari Bujumbura. Senare zararonse ivyemezo bikwiye ariko ziguma zibarenganya. Ese abategetsi binyegeje mu rupfu rw'uyu mu general yahoza akomeye mu gisoda cy'u Burundi General Adolphe Nshimirimana abo ni bande? Tugiye kubigaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye mwese nimuze gucikwa. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utocikanwe nadushikiriza kandi usangize ano makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Reka tugaruke ku munsi w'igandagurwa rya General Adolphe Nshimirimana. Hari ku munsi w'Imana igenekerezo ya 2 myandagaro umwaka w'2015. Ico gihe hari bitutwa n'akabe mu gisagara ca Bujumbura wamengo imvura havigwa ariko nta nima ryakorotse. Igihe cy'isaha 2:20 z'igitondo niho imodoka camionette double cabine Toyota Hilux yirabura yazanana ibarabara bita Boulevard du 28 Novembre. Imodoka yaje yiruka cyane igaza ihura niryo bita Avenue Mwambutsa imira nk'iyagarara kugira ice ikata idugane ibarabara RN rimwe rija ku kirabo iwabo w'abantu. Muri iyo modoka General Adolphe Nshimirimana yari yicaye imbere iruhande y'umushoferi umupolisi yitwa Sanford. Inyuma mu modoka yari yicaye abapolisi bane bacungera ubuzima bwa General Adolphe Nshimirimana. Ako kanya nyene nk'isaha 2:25 inyuma y'iminota 5 gusa no hacaza indi modoka camionette yera nayo imanukana RN rimwe icerazibira imwe irimwo General Adolphe Nshimirimana. Mu matohoza yakozwe n'ikinyamakuru Iwacu kivuga ko iyo modoka irimwe abasirikare 6 bambaye ibintu bibanyegeza mu maso be n'amarori manini nk'ayabagendanira umukuru w'igihugu w'ico gihe ari we Petero Nkurunziza. Abo basirikare bari bafise ibikoho binini birimwo lance roquette na mitrailleuse. Mukanya isase babaratera roquette ya mbere irahusha imodoka ija kugwa imbere ya cabinet medical Cesar ibangikanywe n'ibitaro rwa Karidi baca bungikanye roquette ya kabiri yo ikubita ya modoka irore General Adolphe Nshimirimana ku ruhande rw'imoteri imbere y'umushoferi. Niho rero imodoka yaciye hagarara umushoferi abaracikanya ku kanya nyene. General Adolphe Nshimirimana nk'ingwanya yamenyereye urugamba yasohotse mu modoka afise Kalashnikov mu minwe agerageza kwigwana ariko ntivyakunze kuko amasase yamugemye mu mutima acaratemba kw'ikaburimbo. Umwe mu bapolisi bamugendanira yitwa Ciza nawe yasandavye ku kanya nyene abandi barakomeretse. Hafi aho hariho ibiro vya Regideso umupolisi ararira ava yararasa maze bamwe bateye baca bafata imodoka barahunga ariko bagenda babonye ko General Adolphe Nshimirimana yamaze gupfa. Umupolisi niwe ya mbere yashitse ku modoka General Adolphe Nshimirimana yarimwo atora ibiziga birabifuka n'ikoti z'imvura yasanze muri iyo modoka. Ni igitero cyamaze iminota 5 gusa kiba kirahitanye ubuzima bw'intwazangabo ya mbere yatinywa mu gihugu cy'u Burundi. Inkuru ico gihe iraheza ikwira Uburundi bwose n'amakungu. Reka tugaruke mbere gato
yuko Adolphe Nshimirimana apfa. Reka tubanze tubageze ko ivy'imigenderanire General Adolphe Nshimirimana ndetse na Perezida Nkurunziza. Imigenderanire ya Perezida Nkurunziza na General Nshimirimana yari idasanzwe. Kanatsinda Hussein Rajab na Adolphe Nshimirimana ari nabo badugije Petero Nkurunziza mu burongozi bwa CNDD-FDD. Aho Honorable Hussein Rajab akure mu burongozi bw'umugambwe, Adolphe Nshimirimana asigaye ameze nk'icegera cy'umukuru w'igihugu. Abari begereye Perezida Nkurunziza baravuga ko vy'ukuri umuntu wa mbere Nkurunziza yoba kandi yatinya yari Adolphe Nshimirimana. Ngo nta ngingo nimwe ihambaye Perezida Nkurunziza yafata atayibaje Adolphe Nshimirimana. Adolphe Nshimirimana ngo rumwe mu bantu binjira mu biro vy'umukuru w'igihugu ahashakiye hose atamusha banje gusaba nk'uko bivugwa n'abari begereye Nkurunziza. Ivyegera vy'umukuru w'igihugu iyo bipfunditse ijambo na Perezida Nkurunziza yabwiraga agiye kubaza abahanuzi, aho ngo yabavuga cyane cyane Adolphe Nshimirimana ndetse na Arengiyome Bunyoni wagarutse mu rubanza avuga ko nawe yagomba gunga kugira ngo aticwa nk'uko Adolphe Nshimirimana vyagenze. Mu ntahe yashizwe ahabona na General Guillaume Nabindika yahoze ari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ivy'igipolisi, yaravuze ingene Perezida Nkurunziza yagaragaje gukura General Adolphe Nshimirimana inshuro zibiri zose bikamunana kugezaho Nshimirimana yo barinjiye mu biro vy'umukuru w'igihugu agatabura ingingo imukura. General Adolphe Nshimirimana yaranabujije yemezwa mu nama nk'inguz'amateka ry'umushikiriza manza mukuru wa Republika yageragerimwe n'umukuru w'igihugu. Ngarika akaba yari umuntu arinda cyane, byavuga ko Nkurunziza yashaka amukoreshe mu kwikura ka Adolphe Nshimirimana be na Arengiyome Bunyoni. Muri Munyonyo kandi umwaka w'ibihumbi 2014 umurwi w'abajenerali 13 bahoze bagwana muri CNDD-FDD warandikiye Perezida Nkurunziza ko ategezwa gukura Adolphe Nshimirimana na Arengiyome Bunyoni kubera igihugu cyariko cambara ibara kubw'amabi yakorwa ngo n'abo bagabo babiri. Nivyo twarabibonye mu makuru twabagajije ko iryo kete ngo ni kete ryateye Perezida Nkurunziza ubwoba. Muri iryo kete haravuzwemo abajenerali benshi harimwo Valentin Ndayishimiye, Prime Niyongabo, Gabriel Nizigama batazira Tibia ndetse n'abandi batandukanye. Aha ngiryo ketero ryarateye ubwoba Perezida Nkurunziza araheza aravuga na Nshimirimana Bunyoni uko yovyifatamwo kugira ngo abajenerali ntibamubuze kuronka ikiringo cya gatatu. Ni gutyo Lieutenant Generali yakuwe mu burongozi bw'iperereza muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014 agenwa kuba umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ni bande rero bateguye barongera barategeka iyicwa rya General Adolphe Nshimirimana. Iki ni kimwe mu bibazo bigoye cyane kubera Adolphe Nshimirimana yari afise abansi benshi rwose, haba mu butegetsi haba mu batavuga rumwe n'ubutegetsi eka mbere no mu makungu. Ubwa mbere abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafata Nshimirimana nk'umwansi wabo rutura na rirya yavugwa mu igandagurwa ry'abatari bake. Muri abo batavuga rumwe n'ubutegetsi harimo kandi bamwe mu bahoze basangiye urugamba na General Adolphe Nshimirimana muri FDD. General Nshimirimana yanafatwa kandi nk'umwe mu babujije itembagazwa ry'ubutegetsi umwaka w'ibihumbi 2015. Abo rero ngo barashobora kwiyumvira kumwica, ariko biragoye ko bari gushobora ico gikorwa uko cyagenze badafashijwe n'umwe n'abandi bakomeye mu butegetsi. Inyifato kandi y'ubutungane nyuma y'urupfu rwa Adolphe Nshimirimana nayo iratangaje cyane. Umushikiriza manza kizigenzo wa Republika Valentin Bagorikunda yarasoye ku igenekerezo y'icenda Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2015, indwi imwe gusa nyuma y'igandagurwa. Itangazo ryavuga kazi neza bishe umuhisi kandi ko yamaze gufatamwo abatari bake, ariko yamaze umwaka wose atarabashira abacamanza. Ibi navyo tukaba tugiye kubigaruka ko muri kano kanya. Ubundi umuntu avyitwararitse neza wome ngo iki kibazo cy'urupfu rwa Adolphe Nshimirimana naco kimaze mu butegetsi bwa CNDD-FDD, ariko tugiye kubigaruka ko nkuko nari mbibabwiye ku igenekerezo y'icenda Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2015 umushikiriza manza mukuru wa Republika w'ico gihe Valentin Bagorikunda yasohoye itangazo ryavuga kazi neza bagandagwe General Adolphe Nshimirimana, ariko yarindira umwaka wose kugira abajane imbere y'umucamanza.
Kwigenekerezo ya mbere Nyandagara umwaka w'ibihumbi 2016 buca hibukwa umwaka wari urangiye Adolphe Nshimiyimana agandaguwe, ntihabagirizwa kugandagura Adolphe Nshimiyimana bashikanwe imbere y'umucamanza ubwa mbere. Kwigenekerezo ya 10 Gitugutu uwo mwaka w'ibihumbi 2016 inyuma y'amezi abiri niho urubanza rwasubira kuburanishwa mu ntahe y'Icese. Abitwariwe barerekanye bose ko batari Bujumbura, abandi ko batari mu Kamenge. Adolphe Nshimiyimana yagandagurwa ku igenekerezo ya 2 Myandagano umwaka w'ibihumbi 2015. Umushikiriza manza bamubajije ivyemeza afise yavuze ko adashobora kuzana ivyabona vyiwe kubw'imvo z'umutekano. Urubanza ruca rushirwa mu mwiherero. Kwigenekerezo ya 4 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2016 Senare yafashe ingingo yo gusubiza iyo dosiye ku mushikiriza manza kugira ngo asubira akore neza amatohoza. Byaratangaje benshi kuko iyo umucamanza abonye ko atamatohoza ko amatohoza adakwiye niwe acarongora amatohoza. Kwigenekerezo ya 27 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2016 niho urwo rubanza rwaheruka guhamagarwa irya nyuma. Ico umushikiriza manza yagiye yemeye ko azoza azanye ivyabona mu ntahe y'Icese ikurikira. Iyo ntahe y'Icese ikurikira imaze igihe kirekire irindiriwe. Abagezwa kugandagurwa Adolphe Nshimiyimana bamaze iyo myaka yose batazi umunsi bazosubira guhamagarwa ngo bisigure, mu gihe ubagiriza avuga ko afise ivyabona atarigera ashobora kwerekana. Bamwe bati ivy'ukuri urwo urubanza abaruri inyuma ntiboba ari abategetsi bakomeye nk'uko Bunyoni yavyivugiye. Bamwe bati kubera iki ababonetse ko bashobora kuba bafise ico bazi ku rupfu rwa General Adolphe Nshimiyimana bashimye kwakwa ubuzima kurusha kubajana imbere y'ubutungane. Tugaruke kwigenekerezo ya 23 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2016 Apollinaire Nimbona yarafatiwe mu Kajaga. Yoba yarafashwe n'abakozi b'iperereza nk'uko tubisanga mu matohoza yakozwe n'isekeza Ndondeza. Uyu amaze gufatwa yoba yarapfungiwe mu nzu itazwi aho nyene mu Kajaga yafatiwe, aho yoba yaramaze iminsi ahohoterwa imbere yo kugandagurwa. Nkuko yari yaravyivugiye Apollinaire Nimbona yarafise ivyazi bikomeye mu iganagurwa rya Nshimiyimana. Ntawe uzi ivyo yoba yaravuze igihe ariko arahohoterwa. Nahenga kugira ngo arinde afatwa ashobora kuba yarahemukiwe n'uwo yabikije ibanga yiwe. Mabanga yiwe cyabonetse nuko uwitwa ko yari umwizigirwa ukomeye cyane wa Apollinaire yahavuye aronka uburinzi bukomeye buva mu basirikare bakingira umukuru w'igihugu, aho ubundi abasivile bakingirwa n'abapolisi. Uwo mukenyezi we yahawe abasirikare bamurinda. Umuntu akibaza amabanga yari afise amuha kurindwa n'abasirikare bacunga umukuru w'igihugu. Ikindi gitangaje nuko hacindwe zitatu gusa Apollinaire afashwe. Ubundi ashobora kubaza amabanga akomeye y'urupfu rwa Adolphe Nshimiyimana yaciye asorwa kurera imwibohero rikuru rya Gitega aragandagurwa. Kwigenekerezo ya 13 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2016 rero niho umunyororo Renova Nimubona yaronka urusha rwo gusohoka ibohero akagenda yerekejwe n'umupolisi umwe gusa. Ivyo navyo biri mu vyatangaje abantu kubona umuntu asanzwe acunzwe bikomeye asohoka afise umupolisi umwe gusa. Mu nyuma Renova Nimubona yahavuye aja gusangira agacupa n'umucunze be n'umukuru w'abanyororo b'Igitega Kapita Generali. Ako gacupa ngo bagafatiye mu hoteli Paraso y'Igitega nyene. Inyuma y'umutaga umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye yamenyesheje ko umunyororo Renova yatorotse abanje kugandagura umupolisi amucunze, kandi ko umukuru w'abanyororo yamukurikije amasoro ariko arahunga. Bukeye mu gatondo ikiziga ciwe catowe iruhande y'inzira aho Igitega kiboheyeho amaboko imugongo, kandi bakimenye igice c'umutwe. Petero Nkurikiye ntiyatevye kumenyesha ko Renova yafashwe na ya masasi y'umukuru w'abanyororo. Catigeze asigura n'ingene ikiziga camaze inyuma y'umutaga ataho kibonye kikaza kuboneka mu gatondo be, n'ingene cabonetse kiboshe kandi cishwe n'amasase. Amatohoza y'isekeza Ndondeza yerekana ko Renova Nimubona yishwe n'abakozi b'iperereza inyuma y'umwanya bamaze bamubaza ibibazo bitandukanye. No ngaho rero biraboneka ko iperereza ryari rikeneye gufuta ikindi cabona c'ivyashikiriye Adolphe Nshimiyimana. Nkuko kandi tubikura mu nahi ya Lieutenant General Guillaume Nabindika yahoze ari umuyobozi mwishikira wa Perezida Nkurunziza ajejwe ibibazo vy'igipolisi. General Nabindika amenyesha ko mu mwaka w'ibihumbi 2009 Petero Nkurunziza yateguye mu mpisho kuje kubogoza General Adolphe Nshimiyimana mu mabanga yo kurongora ibiro bikuru vy'iperereza SNL kubera amaraporo y'urutavana ko yariko yerekana uruhara rwa Nshimiyimana mu guhungabanya bikomeye agateka kazi na muntu.
ico gihe Petero Nkurunziza ngo yoba yahemukiwe n'uwo basengana. Adolphe Nshimirimana arabimenye maze acaraza kubuza uwo mugambi. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 ho Petero Nkurunziza yateguye kwikura ko Nshimirimana abanje kumuta mu mvuto. Uwo mugambi wari guca mu igenwa ry'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika mushasha uwitwa Gaudence Ndayizeye yavuga ko atawagera umutwe iyo hageze kubahiriza amategeko. Adolphe Nshimirimana na Arengiyome Bunyoni ngo nico gihe baramenye umugambi wa Nkurunziza baca barabuza abakenguza amateka kwemeza iryo genwa. Uba ubwa mbere abakenguza amateka ba CNDD FDD bavuguruza umukuru w'igihugu. Petero Nkurunziza amaze kunanirwa iyo ngingo, inguvu za General Adolphe Nshimirimana na General Bunyoni zaraduze rwose ku buryo atanga ingo nimwe ngo Petero Nkurunziza aragishoboye gufata adaciye kuri ivyo bihangange bibiri. Mu vy'ukuri nguko Nkurunziza arondera kwikura ko Nshimirimana niko yasanga yamukomeranye kurusha uko yahora. Ese mwoba muzi ibihangange vyose mu nzego z'umutekano vyemirije Adolphe Nshimirimana bikanasaba ko Petero Nkurunziza amubogoza muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014? Ibi navyo reka tubigarukeko. Uyu munsi wabonye uko bamwe mu bihangange vyahoze bigwana muri CNDD FDD bashimagiza Adolphe Nshimirimana ntiyomenya ko aribo ba mbere bamugwanije bikomeye amezi 9 gusa imbere yuko agandagurwa. Reka tuvyisomere nkuko General Nabindika abivuga mu ntahe yiwe. Muri Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2014 niho hatangura imibonano hagati ya bamwe mu bajenare bahoze bagwana muri CNDD FDD bavugana ku bijanye n'ikiringo ca gatatu badashimika rwose ku vy'amategeko avuga, ahubwo baraba ingene bo kwikura ko amabi yegekwa ku butegetsi ku bategetsi bose ba CNDD FDD mu gihe yagiye arakorwa n'akarwi gato cyane ka vya bihangange. Kwigenekerezo ya 20 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014 niho imbere y'abaserukira inzego zitandukanye z'umutekano intwazangabo 13 zifise ipete rya general zahoze muri CNDD FDD zashira umukono kw'ikete rigenewe General Nshimirimana na General Bunyoni, igopi igahabwa umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Iryo kete ryavuga cyane ibijanye n'inyifato n'ibikorwa bibi vyaranze kakarwi k'ibihangange bibiri kuva bakiri ku rugamba. Ingaruka mbi z'ivyo bakora ku banyagihugu rikarangiza rivuga ico icihutirwa ari ugukura amabanga ivyo bihangange. Iryo kete ryasomwe na General Etienne Ntakarutimana igihe imbere ya General Adolphe Nshimirimana mu gihe Bunyoni we yari yavyiketse acarondera icitwazo cyo kuja gusinyisha ikete ryihuta Ingozi aho umukuru w'igihugu yari. Ibi bindi tukazobigaruka ko ku munsi w'ejo makuru tuzobashikiriza, tuzobageza ko ivy'urutonde rw'abajenerali 13 ico bashaka kure Arengiyome Bunyoni ndetse na Adolphe Nshimirimana. Umwe yaragandaguwe uwundi nawe ari mw'ibariro rikuru rya Gitega, aho mu minsi iheze mumenyesha makuru Bob Rugurika yavuze ko hoba hari umugambi ugayitse ubutegetsi buriko burategura kugandagura yahoze ari umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni ahawe ishano. Mu rubanza rwe rwaciwe dutegereje mu minsi 30 kuzomenya ico umushikizamanza kizigenzo wa Repubulika azoshikiriza. Vyose turacabitohoza gusa hari ikindi gice c'inkuru tuzobageza ko ku munsi w'ejo ntimuzocikanwe. N'umuza TV Imana iba hezagire.